Fisa akanyamuneza ntangere kubona uno munsi Imana yadushoboje ko duhurira muri iki kibanza kugira ngo ubwa mbere twakire ikomine nshasha, ikomine yagutse ya Nyabihanga, hanyuma twongere twakire n'abajejwe kuyirongora bagiwe imbere na musitanteri wa komine. Ariko kandi nakaryo ko gusubira gusuzumira hamwe aho tugejeje urugendo tuja mu iterambere ry'igihugu cyacu. Murabona twaramaze kwiha intumbero, turiha ishusho y'igihugu dukeneye, none rero twaratanga urugendo rura muri ico gihugu. Nico gituma uno munsi arakaryo ko gusuzuma aho tugejeje urugendo. Abanezerejwe nuko aho naciye hose nagiye ndaraba abo twahuye batashoboye gushika ngaha, namwebwe ndabaravye ndabona ko intambwe mugezeko ari intambwe ishimishije. Rero uko naje ngo turimbure aha twese turiko turaba ejo, nta muntu numwe muri mwebwe atari ko ariyumvira ati mbega ejo nzobaho gute, twese tuzobaho gute. Mejeje kumviriza imigambi mwigiriye, hariho umugambi numvise mwigiriye wo kugira utubarabara tw'imigenderanire. Ngozi n'umwenegihugu ari mu bandi atogwa akaja imbere. Musitanteri yagumye ari musitanteri, abenegihugu mwatoye mumushira imbere ngo abarongore. Igihe rero habaye umwumvikano muke hagati y'indongozi n'abenegihugu, iterambere ntirisubira. Tuze turarabira akarorero kubera mu Burundi Imana twayihaye ikibanza ca mbere, iminsi yose tuze turakurikira mu ijambo ryayo. Burya rero catwishe ntihajye bamaze kuvuga ngo hari kinogo hagati y'indongozi n'abarongoye, hakabinyenga muce mumenya ko udashobora gutera imbere naho bigenda gute. Musitanteri ariko arantegera neza ingene ndiko ndabivuga. Ubujejwe ugo runywano umenye yuko hagati y'indongozi n'abarongoye Imana nayo niyicije hagati kabungira ubwo bumwe. Nico gituma ugenda wisunga uraba ivy'Imana ivuga iki kwihanga ryayo, kuko Imana arakunze Burundi. Imana arakunze Burundi biteye ubwoba kurusha mbere n'ibindi bihugu. Iyumvire Imana yaduhaye igihugu gisa neza n'igihugu Imana yari yasezeraniye Burahimu, igihugu c'imisozi n'imibande, amazi yiburuka hejuru, amazi yiburuka ava mu mitumba yadake akava mu migezi imbizi, igihugu kirimwo imvura, igihugu kimeramwo ibintu by'ubwoko bwose, igihugu kirimwo ubutare dushobora guhinguramwo ibintu byose dukeneye. Ariko igihe indongozi zitazoba zumvikana nabo zirongoye, urugendo ntirushobora kugenda neza. Ndetse namwebwe hagati y'indongozi nyene namwe mutumvikana, urugendo ruca rusiba, ntidushobora gushikayo. Yuko ari kwamugira amanama muraba neza ko abantu bitwara neza atakajagari. Aho rero muca mwumva yuko musitanteri n'inyamiramabi bakorana neza, inyamiramabi kabona yuko hari impore mu ikomine, hanyuma hakaba n'abajejwe kwivuna basi bakamenya bati nta mfisi ngahi twinjirira mu ikomine, kirazira. Twese rero turi kumwe, nta kintu nakwe kitazoshoboka. Urunani nigwo rwa mbere rukomeye, ngume ndagishimikira ko indongozi zungi urunani nabo barongoye, niho honyine bizoshoboka. Gutyo bizotuma indongozi ntizosubira kurya igiturire, ntizorenganya, ahubwo azoba umuhuza wa bose. Muga batagira ubumwe hoho biba byase. Iyo hatari ubumwe nk'ubu wewe urenganijwe nta wibabaye, ariko iyo hari ubumwe umwe akarenganywa bacavuga ati uyu muntu bamurenganije kubera iki. Bamwe barenganya ntibasubira kurenganya. Ikibazo cy'ubumwe rero nuko twese uteza utera imbere. Musitanteri ni wewe ubazwe ubuzima bwabawe. Abakorera mu zindi ntara nabo ucubita diaspora. Uti nimuza hano, mwe mwagiye hariya suma muzana mu ikomine.
suma muzana ku mitumbi wanyu twese twunge urunani turora ku iterambere rirama kandi bizoshoboka igikuru no kuvyemera ukagira n'umutima wo kwihangana